kaze muri kino kiganiro cya burakeye byuka ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro cya burakeye, mwese muriko muracyumviriza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, idukundiye ko kino gitondo tukibona. Tubahiro n'inganji b'ivyawe Mana yayigiye, Mana yacu yatugiriye neza. Reka turabe dusome mu gitabo c'imigani igice c'8 ku murongo 33 gushika ku 36. Bavuga ngo mwumvirize inyigisho muce ubwenge kandi ntimuze muzanke. Hahirwa umuntu anyumviriza akama arerekeye ku myugariro yanje uko bukeye, agategera ku bishimaryango vyanje, kuko uwumbona wese aba abonye ubugingo kandi akazotoneshwa n'Uhoraho. Ariko uwuncumuyeko aba yankirije ubugingo bwiwe nyene. Abanyanka bose bakunda gupfa, bakunda urupfu. Imana idufashe cyane. N'aya majambo rero tugomba turabe ko n'aya majambo ari muri iki gitabo c'imigani. Igitabo c'imigani cyanditswe n'umunyabwenge yitwa Salomo, umuhungu wa Dawidi, umwuzukuru wa Isayi, umwuzukuruza wa Obedi. Niwe yanditse igitabo, yanditse imigani itari mike, kandi yandika n'indirimbo uko tubisoma muri iki gitabo nyene. Niho tubisanga ivyo yanditse bivugwamwo ko yanditse imigani 3,000 akandika indirimbo 1,005. urumva yari umunyabwenge. Uca wibaza mbega je maze kwandika indirimbo zingahe, je maze guca imigani ingahe? Nico kibazo uca wimvira. Aha aravuga rero agaciro k'ubwenge, kandi ubu bwenge si ubwenge busanzwe, ubwenge kandi buratandukanye n'ubumenyi. Hari ubwenge bw'umuntu, mugabo ubwenge tugomba tuvuge, urumva ko ijambo rivuga ngo ababugomba kwa butegerera babitegerera ku bishimaryango, kandi ubonye wese aba abonye ubugingo. Urumva rero ubonye ubwo bwenge aba abonye ubugingo, kandi ugomba kubutegera abutegerera ku gishimaryango. Yego, hanyuma kandi kandi uwumbona wese aba abonye ubugingo. Ubonye ubwo bwenge aba abonye ubugingo. Urumva rero si ubwenge busanzwe ngo kandi azotoneshwa n'Uhoraho. Umuntu abonye ubwo bwenge azotoneshwa n'Uhoraho. Yego, hariho abantu twita ko bazi ubwenge, bashobora kuvuga ibintu, bashobora gukora ibintu, mugabo ico bikora cyose abo ntibatoneshwa n'Uhoraho. Eka sora bashobora kubatonesha. Mugabo abatoneshwa n'Uhoraho nabamenye bwenge ari we Yesu Kristo yemeye kuza akitanga ku musaraba azira ibyaha byacu, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Imana nishimwe cyane. Ngo none rero naratumvise ngo mwumvirize inyigisho umuce ubwenge. Inyigisho nizo twigishwa biciye mu ijambo ry'Imana, bigatuma duca ubwenge. Uravye abantu babakizwa wumvirije ingene bavuga, wumvirije ingene ibintu byose babitondeka neza, urumva ko bafise ubwenge buva ku Mana. Nuko bamenye nuko wamenye Yesu. Kandi ngo wamenye Yesu nakamuhebe, wamenye Yesu nakamuhebe, wamenye Yesu nakamuhebe. Ngo kandi ntimuze muzanke, ntimuze mwanke izo nyigisho. Abantu benshi baranga ijambo ry'Imana, abantu benshi bigira abahanga, abantu benshi bigira abayuwayi, ariko numvise ngo ntimuze mwanke izi nyigisho. Ngo hahirwa umuntu yumviriza bwenge ari we Yesu Kristo, akama areretse ku myugariro yanje uko bukeye, akarereka ku myugariro uko bukeye. Mbega iyo myugariro twoyivuga gute? Imyugariro je novuga kumenga ni iri jambo ry'Imana tuguye kwa madusoma. Niyo myugariro tukama
tureretse kuri iyi myugariro. Yego ngo tukama tureretse kuri iyi myugariro kabisa. Ngo hahirwa abanyumviriza akamareretse ku myugariro yanje uko bukeye. Iri jambo ry'Imana tubwira ngo dukwiye kwama turisoma uko bukeye. Somi jambo ry'Imana utahura amabanga. Somi jambo ry'Imana utahura amabanga. Ngo akamareretse ku myugariro yanje uko bukeye, agategera ku bishimajyango vyanje. Agategera ku bishimajyango vyanje. Ego ku bishimajyango vyanje. Iri jambo ry'Imana niyo ishobora kutwerekeza iyo tugomba gushira ubugingo bwacu. Ubwo bugingo bwacu dushobora kubushira muri danger. Ubugingo bwacu dushobora kubushira mu gakiza cyane tukabushira muri danger. Nico gituma rero dukwiye kumva ko tugira ngo agategera ku bishimajyango byanje. Ngo kandi umbona wese ababonye ubugingo, ubonye ubwo bwenge. Yesu nawe yavuze ngo umbona ababonye data. Amen. Umbonye ariya muri Yohana. Ngo umbonye ababonye data. Abigishwa be ariko baramubaza ati mbega twereke so bizoba bihaye. Yesu arababwira ngo umbonye ababonye data. Noneho twumvise ngo umbonye wese ababonye ubugingo. Ubonye Yesu ababonye ubugingo. Amen. Kandi azotoneshwa n'Uhoraho. Aca atoneshwa n'Uhoraho. Gutoneshwa sindiko mu muco w'ikintu. Gutoneshwa ebana ni jambo rikomeye. Iyo utoneshejwe kwa perezida, utoneshejwe ku mukuru w'igihugu, ugenda wemye. Ugenda wemye ntabyo gusaba impusha. Ntabyo gusaba impusha kuko umwanya wari we wese uragenda kuko uratonye kwa perezida. Perezida avuga ati ujya hajya kwaje afise ikintu agomba kumbwira, kandi ikintu agomba kumbwira ni cyukuri, kandi ikintu agomba kumbwira ni ikintu gikomeye. Aramwakira ntashobora kumwirengagiza kuko aratonye kwa perezida. Aratonye, azwi neza kwa perezida. Aratonye. Nawe mbega nawe uratonye imbere y'Imana. Wewe uri umutoni. Uratonye imbere y'Imana. Kabuze abantu bitira abana ngo umutoni. Mutoni uratonye imbere y'Imana cyane uri umwansi w'Imana. Nagomba nakubwire ni wabura umwansi w'Imana bizokugora. Mugabo ni wabura umutonyi w'Imana ibintu byose bizokwizana. Ibintu byose abahora bakwanga bazogukunda atakirinze gusabwa. Amen. Atakintu kirinze gusabwa. Ngo ni waba umukunzi w'Imana, ni waba umutonyi w'Imana, abantu bose babakunzi bawe ataco barinze gusaba, ataco urinze kubasaba, ataco barinze kugusaba, bazabakunzi bawe. Kubera iki? Mutoneshejwe n'Imana. Imana nishimo cyane. Rikana nabo, reka kurondera, reka kubarondera, reka kurondera kubihora, reka kubarondera kubwira gute. Oya, nagomba nakubwire wewe bibera umutoni w'Imana, ibera umukunzi w'Imana. Abansi bawe bazobakunzi bawe, bazobakunzi bawe. Imana nishimwe cyane kuko bazogerageza kubwira nabi birananire. Bavuga ati uyu muntu araturuta. Araturuta. Ego hari abantu babwiye Isaka yari kumwe nabo ari haruhande bambwiye ngo nutuve haruhande kuko uturuta. Urabyumva? Nabyumva. Umuntu akubwira ngo mva haruhande kukunduta. Kukunduta yaba yagerageje uburyo bwose akitegereza ingene ashobora kwipima kananirwa akabona neza ko umuruta. Natwe tubaruta kubera dufise Yesu. Amen. Dufise muri twebwe dufise uruta abisi. Ego abisi. Dufise uruta abisi. Uwo nawe ni Yesu Kristo aba muri twebwe, kandi yavuze ngo nzogerera muri mwebwe. Nzogera muri mwebwe. Kandi ijambo ry'Imana natubwira neza ngo nazodusiga nk'imfubyi, azoturungikira mwe mu yera bane natwe. None wazotubwira ibyo dukwiye kuvuga nibyo dukwiye kwishura. Imana nishimwe cyane. Tuzoba dutoneshejwe n'Uhoraho. Mbe waratoneshejwe n'Uhoraho?
ngo ariko uwuncumurako wewe uri kuracumura abamucumurako yankirije ubugingo bwiwe nyene. Wewe ucumura uba wangirije ubugingo bwawe. Wewe uriko wibaza kumenga wewe uri kuraryoherwa, uri kuranezerwa, uri kuragira gute muri ivyo bishimiro byawe, mugabo uriko wangiriza ubugingo bwawe. Imana igufashe cyane. Uriko wangiriza ubugingo bwawe. Reka kwangiriza ubugingo bwawe, ntukine ku bugingo urupfu rwo kujana. Wewe wa munyabyaha, Yesu arakuburira hariya kuri uriya murongo nyene avuga ngo abanyanka bose bakunda urupfu. None ugomba kwanka bwenge ari we Yesu Kristo, ugomba urupfu. Ndakwifuriza utita mu rupfu, ariko urondera ubugingo. Kandi biroroshe ntacyo bisaba gusa kwemera ko umunyabyaha, ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Umwizeye ushika mwana w'Imana, kandi izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubundi munsi izina ryawe rizosomwa imbere y'Imana. Abantu bose batangara, abantu bose bamenya ati mbega byagenze gute, mbega naka byamugendeye gute ko naka asigaye yumenga arazwe. Nuko yamenyanye n'umwami w'abami. Haleluya. Yamenyanye n'ubusumba bose. Amen. Yamenyanye n'ubuganza abaganza bose. Rero nagomba nakubwira, wewe ugomba gukira mu mwizere Yesu. Nawe wasubiye inyuma umugaruke ku umwami akunda guharira. Mwese mwariko murumvise kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibahezagire, ibambere umugisha. Murakoze.